Ndizera neza ntakekeranya ko abantu bose bashoboye kano kanya ntabwo bavutse bashoboye. Twese murabizi muri Bibiliya niho havuga ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa nzosubira mu nda y'isi ataco mfise. Natwe twisanze muri iyi si ata kintu kinini dufise, kandi uruhara runini rw'ibintu twita ko twaronse suko twakoze cyane gusumba abandi, suko benshi muri twebwe tuva mu miryango ikize. Natwe twagize abantu badufata ukuboko baradufasha. Ndazi muri twebwe hari n'abantu bashobora kuba barabaye mw'ibarabara nkuko bariko barabivuga. Murazi mw'ibarabara ukuntu haryana, nubwo abantu batwagwamo n'impamvu zitandukanye. Uhereye umunsi uri kurumva ubu butumwa, ugende mu nzu yawe cangwe ubaze Mutima Mweranda wumve ikintu ushobora guterera. Gutanga biba bisa nkaho umuntu ataye, ariko ni imbuto umuntu ateragira, kandi iyo umuntu abivye ntashoka abona ivyo yateye ako kanya, ararindira bikamera hama bikazomugarukira. Nanje ndemeye gutanga impano yanje kugira ngo izifashe muri ico gikorwa kigende neza. Murazi ko gutanga bitanga umugisha, kandi by'ukuri Imana irakunda umuntu afise umutima utanga, umuntu afise umutima ufasha. Ndabaramukije mwese amahoro y'Imana. Bwa mbere na mbere naguma mbanze shimira Imana mushobora byose kuri umwe wese muri mwebwe ari muri kino kibanza. Ndayishimire ko yabazigamye ikadushikana ngaha twese turi bazima. N'ubuntu bwayo yatugiriye neza irakanina hazwa. Turi ngaha kugira ngo nkuko mubizi mu gihugu cacu hariho itegeko yuko ku mwaka duhimbaza umunsi mukuru w'amakomine. Imbere y'umunsi mukuru w'amakomine harabaho umunsi wo gufashanya, Journée de la Solidarité Locale. Rero muri komine Mukaza twatanguye kuwitegurira uno munsi. Uno munsi ku munsi wa gatatu niho twatanguye kwegeranya ivyo tuzofashisha bantahonikora bacu, ivyo tuzofashisha ababikeneye. Rero uwo munsi umuntu wese atanga ico afise, atanga ico umutima wiwe wamubwiye gutanga. Nta tegeko ririmwo ngo utegerezwa gutanga iki canke kiriya. Nimba ari amafaranga, nimba ari impuzu, ari ibikoresho byo mu nzu, ari ibase, ari indobo, ari ivyo vyose turafise abantu babikeneye. No kuvuga ngo umwe wese atanga ico umutima wiwe wamutumye gutanga, kandi atanga ico ashoboye. Nta tegeko na rimwe rihari ngo utegerezwa gutanga iki canke kiriya. Uwo munsi rero tuzoheraheza ku munsi wa gatanu. Ku munsi wa gatanu itariki 31 z'ukwezi kw'indwi. Uti muzoherahereza hehe? Tuzoherahereza mu giteramo tuzogirira kuri Boulevard de l'Ipona. Boulevard de l'Ipona hajya juste imbere ya Stade Intwari. Tuzotangura isaha 8 kugira ngo umuntu wese ashobora kuza aho hantu hugururiwe umuntu wari we wese. N'ushobora kuronka ico aterera atashoboye kugiterera muri iyi minsi nababariye guhera uyu munsi, azoza abizanye aho kuri stade, imbere ya Stade Intwari kuri Boulevard de l'Indépendance. Uwo munsi nyene tuzoba dufise umushitsi w'iteka. Mubona turi kumwe ngaha
mumenyereye Alvera Muhimbare azoba yaramutse aza guteramisha abantu. Zoba ari ibintu biryoshe cane, tuzohimbaza Imana gose twibuka abatishoboye bacu, twibuka bantahonikora bacu, ku civugo tuvuga tuti bafashirize aho bari. Turabona cane ngaha muri komine Mukaza abantu mwibarabara baza gusaba, ukabona uwundi abantu babahereza amafaranga. Turamaze gutohoza tugasanga hariho nabo baja gukura mu yandi mazone canke mu yandi makomine kubera bafise ubumuga kanaka, bakabazana kubasabisha hajya mu gisagara hagati. Rero turafise ibigo bitandukanye, eka mbere turafise n'abantahonikora batandukanye bari mu mihana, abatishoboye. N'akaryo keza rero ko kubashikako, n'akaryo keza ko kubagarukirako kugira ngo vy'ukuri natwe tugire ico dukoze. Murazi ko gutanga bitanga umugisha, kandi vy'ukuri Imana irakunda umuntu afise umutima utanga, umuntu afise umutima ufasha. Duhamagarira abantu bose, amashengero, amabanki, ama assurance, abantu mwese, ama association, kugira ngo vy'ukuri uwo munsi mudushigikire, mushigikire komine kugira ngo dushike kuri bantahonikora bacu, dushike ku batishoboye bacu, kandi ndazi ko bizogenda neza. Nababwiye ko gutanga bitanga umugisha. Murakoze, Imana ibahezagire cane. Mijambo umunyempano wacu nawe agire ico abashikirije. Murakoze cane. Yesu nashimwe. Ndabaramukije cane kandi ndabashimira ko mwemeye kudutiza akanya mukabana natwe, mukemera kuza kumva ico twifuza kubaganirira kuri uyu mugoroba. Impamvu twicaye ngaha, twicaritswe n'umutima w'urukundo nk'uko nyakubahwa yabivuze. Dufise igikorwa twifuza gukora ku munsi wa gatanu kuva saa 8. Ni igikorwa co gufasha abatishoboye. Ndizera neza ntakekeranya ko abantu bose bashoboye kano kanya ntabwo bavutse bashoboye. Twese murabizi muri Bibiliya niho havuga ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzosubira mu nda y'isi ataco mfise. Natwe twisanze muri iyi si ata kintu kinini dufise, kandi uruhara runini rw'ibintu twita ko twaronse suko twakoze cyane gusumba abandi, suko benshi muri twebwe tuva mu miryango ikize. Natwe twagize abantu badufata ukuboko baradufasha. Dushitse aha hantu uyu munsi kubera abantu bemeye kugira ico batanga kugira ngo dushobore kugira aho twishikanye mu buzima bwacu. Ari nayo mpamvu kuba hari abadufashe mu mugongo natwe tudakwiye kuvyibagira ngo twibagire natwe kugira abo duterereye, tugira ico duterera mu buzima bwabo kugira ngo nabo bashobore kugera aho bageze. Uyu munsi umwe wese tumuhaye mikro ngo ashobore kuvuga, twese dufise intahe z'abantu twavuga ngo iyo ntabona naka simba narize nkaheze ishure. Ndazi muri twebwe hari n'abantu bashobora kuba barabaye mwibarabara nkuko bariko barabivuga. Murazi mwibarabara ukuntu haryana nubwo abantu batwagwamo n'impamvu zitandukanye. Rero simvuga abo turi kumwe ngaha gusa, ahubwo mvuga n'abariko baradukurikirana. Nukuri twese turabizi mu nzu zacu ntituba twibitse ku ikintu kimwe, turisigariza. Reka ku munsi wa gatanu itariki 31 abarundi n'abarundikazi umuntu wese ashobora gushika mu kibanza bizoberamwo
uhereye umunsi uri kurumva ubu butumwa ugende mu nzu yawe cyangwa ubaze mutima mweranda wumve ikintu ushobora guterera. Gutanga biba bisa nkaho umuntu ataye, ariko ni imbuto umuntu ateragira, kandi iyo umuntu abivye ntashoka abona ivyo yateye ako kanya, ararindira bikamera hama bikazomugarukira. Ushobora kwibwira uti jewe nkunda gufasha umuntu ariko ndamwihereye mu minwe, ariko igikorwa kiriko gikorwa n'igihugu. Imfashanyo umuntu wese azozana ndizera ko izoshikira abo yagenewe guhabwa kandi izobagirira umumaro, kandi ni igikorwa c'Imana tugomba dukore kizotugirira umumaro twese. Rero ntarondogoye ndahamagarira umuntu wese ariko araturaba, si ngombwa utanga amafaranga, haba amashirahamwe, haba amashengero, haba abanyempano. Ku ruhande rwanje hambavu y'ivyo nzozana bigaragara, naravuze ngo kuva ari igikorwa co gufasha abatishoboye, nanje ndemeye gutanga impano yanje kugira ngo izifashe muri ico gikorwa kigende neza. Namwe muri ngaha mufise ibintu vyinshi vyo gutanga Imana yabahaye, nukuri uko tubabona ngaha aba ariko tuzobabona no ku munsi wa gatanu, mwaje kudushigikira kuva saa 8, ndetse n'abariko baradukurikirana bose ku munsi wa gatanu, impuzu, ivyo gufungura, amafaranga, abazana amakaye. Turi mu gihe abavyeyi bagomba batangure kugurira amakaye abana yo kujana ku ishure. Hari abana benshi bari mw'ibarabara bakeneye kwiga ariko babuze ingene bashobora kwiga. Muze mushidukane n'iyonka, muze muzanye izo mfashanyo zanyu kugira ngo dushigikire kino gikorwa. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Nyakubahwa Musitanteri, murakoze. Mfise akabazo kamwe gusa gatoya. Twumvise yuko ari igiteramo cyo kwegeranya ibintu byo gufasha abantu aho nikora cyane cyane n'abandi bose babikeneye, ariko benshi ko nari ndabimenyereye jewe baravuga ati kwinjira naya muzorihaya kugira ngo ayazovamwo ariyo aca heza akagurwa ibitashoboye kuboneka muri ako kanya. Mbega none kwinjira ni ku buntu canke kwinjira bisaba yuko iyo umuntu azozibangikanije aho gatererano? Murakoze. Ego murakoze cyane. Twababwiye yuko kwinjira ari ku buntu. Kwinjira ni ku buntu, ariko umuntu wese icyo umutima we uzoba wamurongoye gutanga azoza akizanye kugira ngo ashikane ivyo bintu natwe tuvyakire. Kwinjira ni ku buntu, umunyempano wacu azoba ari hari, azoba ariko arateramisha abantu kandi bizoba biryoshe cyane. Ikibazo nari mfise nashaka kubaza, mbega hoba harategekanijwe urutonde rw'abazoba bagenewe gufasha kugira ngo ntihazobe akajagari k'abandi boza ati ndimwe mu bafasha canke iki, ariko haze hisunge nk'urutonde kumbure kugira ngo sinzi. Murakoze. Murakoze cyane. Mw'ikomine dusanzwe tuzi bantabonikora bacu, turafise intonde zabo, nta kajagari kazobamwe. Murakoze. Yitwa Divine Light, afise n'indirimbo nshasha murashobora kuja kuyiraba kuri channel ya YouTube. Ni umuririmbyi mpimbaza mugenzi wanje, nawe akaba ari umwe mu bemeye kugira ico baterereye muri iki gikorwa kizoba itariki 31 ku munsi wa gatanu. Mu majambo make, mu bakunzi b'indirimbo zo guhimbaza Imana bakunda guhimbaza, nawe tuzoba turi kumwe, azoba afise umwanya wiwe, azofata akanya kugira ngo dufashanye guhimbaza. Murakoze. Imana ishimwe. Ndabaramukije cyane amahoro y'Imana. Murakoze cyane kunyakira. Nagomba gushimira komine Mukaza na Musitanteri kuba kuciyumviro mwashikirije c'urukundo kugira ngo habe ugufasha abantu batishoboye. Ku by'ukuri nta muntu n'umwe hano abuze ikintu aterera kugira ngo uwundi muntu anezerwe canke uwo munsi ashima Imana mu kanwa kiwe. Umuntu wese atanga ico afise, natwe twemeye gutanga biciye mu mpano Imana yaduhaye, ariko kandi hambavu y'impano dufise hariho n'ibindi bintu Imana yaduhezagije.
uko bingana kose twiteguye kugira ngo natwe tuze dufatikanye n'ijuru kugira ico dutanze cyane cyane ko tubayeho kubw'abandi kandi umugisha dufise twawuhawe kugira ngo abandi bashikirwe n'ivyo mwarahezagiwe